Murakoze mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amazu adandaza amafaranga mva makungu ayatari make mu gisagara ca Bujumbura ntariko arakora ku miryango haramagufuri. Ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho bagiraniye inama n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca twabiteguye muri ano makuru. Mu ntara ya Makamba amacupa ya plastike aracakoreshwa ukuri kwamye atekerwamwo amavuta n'ibindi bitandukanye. Ivyo bikaba mu gihe ikigo BBN kijejwe gucungera ubuziranenge gisaba yuko atamuntu yosubira gukoresha ayo macupa yamaze gukoreshwa. Nayo amabisi ashaje yibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ngo azohakugwa n'amabisi mashasha ngo niyo yaboneka izo bisi zishaje zizoca ziva mu nzira bivugwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana navyo nyene twabiteguye n'ayandi mu kanya nido. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze murano makuru mu Kirundi nari mpejeje kuyabwira mu ntangamarara. Amazu atari make adandaza amafaranga mva makungu bita bureau de change arugaye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bakaba bibaye mu gihe mu minsi heze umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yagiranye inama nabanye nayo mazu ababusaba yuko bokwirikiza ingingo zafashwe ni banki nkuru BRB. Ni nkuru ya Gilles Verne na Kimana. Amazu avunja amahera mva makungu bureau de change mu gifaransa atari make hano mu gisagara ca Bujumbura ntari karakora kuko imbonesha kuri yanyu BTV yavyiboneye mu bibanza bitandukanye yagendeye nk'igihe cy'isaha 4 n'igice. Amazu amwe basanze yugaye ndetse n'ibiyaranga bamaze kubikurako ahandi babifutse ahandi naho tugasanga harugaye. Ivyo bikaba bibaye inyuma y'inama umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yagiranye n'abafise bene ayo mazu ababwira ko tegereza gukorera ku mategeko y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB uwo binaniye nawe agakinjura. BRB muri ko muyigira umenga n'umukino w'abana jedi kashikashi uko Ibanki Nkuru ya Republika yabibasavye uwemera gutonda tonde utemera gutonda nawe akurema karenge. Birababaje aho leta ivuga iti tugira tunganishe lotodo shanje yo kwisoko ni yamabanyi mwebwe aho mwari gufata ya mbere muce mubishira mu ngiro mugaca mutangira kubisabota ikagira nakigoro ikabaha n'amafaranga aho kubona ko kigoro mukabona nahubwo kumenga Ibanki Nkuru ya Republika umenga nifise amaso ntirikirabona ibiriko birakogwa igihugu nigishobora kureka kubona bijya vyose mwirirwa murakorera hajya murajya mu biro dushanje yanyu byose biramenyekana na kimwe kitazwe umenga nahubwo Ibanki Nkuru ya Republika yabafashije kugira umutungo w'umurengera urizanye aje ari mushasha muri muhakurito yafigisijwe n'Ibanki Nkuru ya Republika mugabo uje kurirondera ntafa yarariroze uno musi rero tugira dusubize ingufu Ibanki ya Republika. Abafise bene ayo mazu nabo basaba leta kuborohereza kugira ngo ntibakore bahomba. Ivyo biruko mu gihe tanisi myinshi yariheze ayo mazu avunja amahera mva makungu asubiye kugururwa. Mu ntara ya Makamba ibicupa vya plastike vyamaze gukora bibandanya gukoreshwa bitekerwamwo ibitandukanye amamesa n'ibindi. Ivyo bikaba biruko mu gihe ikigo BBN kijeje gucungera ubuziranenge categeze yuko atamuntu yosubira gukoresha ayo macupa ya plastike yamaze gukora. Mugo mukumva yuko mu ntara ya Makamba hoho ivyo bicupa bikoreshwa ukuri kwamye. Arlette Mugisha gukoresha amacupa ya plastike yaganiwe gukoresha rimwe ngo aracakoresha ukuri kwamye mu ntara ya Makamba mu gutekera amavuta yo gufungura nkuko tubimenyeshwa nabo bene gihugu baganiriye ndimunesha kuri BTV ngo babikoresha kuko atabaraza kubibabuza muri iyo ntara. Hino twe turabikoresha bure. Turabikoresha kabisa nta ngorane. Twarabyumvise nkuko abandi bashobora kuvyumva no kubisoma twarabisomye kuva ku mbuga ngurukana bumenyi. Ngabo dushitse ngaye Makamba nta sinovuga yuko abatware bo barabihimiriza cyane uburyo bwuko tutubana tubikoresha. Twebwe mu kubishiramwo turabigirira isuku cyane. Turabitegura neza tukavyoza tukabishyiramo ayo mavuta tukabiteguye neza. Bagasaba ko mu gihe byohagarikwa botegekanirizwa ibyo botekeramo bikwije amategeko. Ico kibazo kiracagoye kubera yuko urabona nk'ibi ni ibintu by'amazi biseseka. Ni ibintu by'amazi biseseka kurondera ibikoresho bindi bishobora kubifasha si kuba coroshe mugabo nibaze yuko muri ico gihe bazoba bateguye ibindi bintu umuntu ashobora gukoresha kugira ngo natwe tworoherwe
kandi n'abaguzi nabo nyene boroherwa umugira bashobora gutwara ibikoresho bitabagoye. Mu gihe bamaze kubitubwira ndibaza badutegurira ibindi bikoresho twashobora gukoresha kugira ngo akazi kacu kabandanye neza. Mwomenya ko ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN cyashikirije ko abazokwica amatwi bakabandanya batekera muri ayo macupa bazocibwa amande y'igihumbi ku icupa rimwe. Amabisi yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura akaboneka yuko ashaje ngo nta ngingo izofatwa yo kuyakura mu ibarabara kuko ngo yashaje ariko arakora. Mugabo ikizoyakura mu ibarabara ngo n'amabisi mashaje. Mu gihe rero amabisi mashaje azoba yagwiriye izo bisi zishaje zizoca zikura mu ibarabara zonyene. Bivugwa na Jimmy Hatungimana aramutswa igisagara ca Bujumbura. Ubwa mbere ho nagomba maze nshimire abarundi bahisemwo kuzana imiduga mishasha myiza y'akarorero mu gisagara ca Bujumbura, ariko hariho n'ayandi mabi nkayo wahereje ko agenda arata ivyuma, ayo mwabonye mwe nyene vora icomoka, ariko icari gihambaye ca mbere kwa kuronka amabisi, icari gihambaye ca kabiri kwa kuronka amabarabara. Ubu amabarabara banishimwe umushikiranganje mu vyajejwe n'inyubako, tumushimire kandi tumukengurukire, yarabonye ko igisagara cari gikenye amabarabara kandi yarabishize mu ngiro, yarabifashe nkama. Uno munsi amabarabara ariko arahita. Rero hari amabisi menshi yakomerekeye, nabo nyene ndabakengurukire kuko baremeye ko abenegihugu boguma baronka ico bunguruza, ariko imodoka zabo zarakomerekeye. Nico gituma ubona hari zidafise amantuze zamerewe nabi, ariko imodoka zidakwije ibisabwa, imodoka zitateguwe neza, imodoka zidasa neza zizogenda zikuramwo kamwe kamwe. Nta tegeko dutanga yuko izo modoka twozikura mu ibarabara, ariko zizoza zikuramwo kamwe kamwe ziza gukorera inyuma y'igisagara. Tuje duhimiriza abo bose bafise imodoka zitameze neza bagende muri Otraco bagirisha aba control, bashiri imodoka zabo mu ibarabara, imodoka zimeze neza. Gutyo niho nabo nyene abenegihugu tuzohurumbira kwinjira mu mabisi yose batarinze gutora. Abanyagihugu bo mu ntara y'Amakamba bagizwe ahanini n'abarimyi baridoga yuko bataronka umwavu w'ikizungu, ngo niyo ubonetse abawudandaza baca bawurangura akaba ari wawudandaza kandi wari ugenewe abarimyi. Bagasaba leta ko yokora ibishoboka byose kugira ngo baze bararonka umwavu kugihe, kandi bishobotse ngo bawuronke no ku kabeyi katavuna. Elvis Munyaneza. Ikena gifumbire ni kimwe mu bihanze abarimyi bo mu ntara y'Amakamba. Abanyagihugu bayaze n'imbonesha kure BTV bamenyesha ko n'igihe iyo fumbire ibonetse icirangurwa n'abadandaji kandi yari igenewe abarimyi, abo nabo bagaca bayigura izimvye. Fumbire ntayo turonka kubera angeri. Iyo umuntu asohoye angeri canke n'abadandaza nabo nyene bararusha, barayirangura kugira ngo baronke tugende kwigura ngaho kubadandaza. Ugasanga igipolisi cyayifashe barayitwaye, bafashe imifuko itari mike. Iyo umuntu yaranguye barayitwaye ku gipolisi kandi ntayo bamusubiza, urumva no guhomba, kandi ifumbire irazimvye cyane. Nico gituma abantu batimbura, kuko nk'umuntu mutoyi araraba ugenda kugura ngeri akabona umengo irazimvye. Ivyo vy'ifumbire navyo nyene turabikeneye, erega turabarimye turarima, twebwe abarundi turarima kandi isuka turayikunda cyane. Nkangaho mu Munyika urabona batubwiye turimo ibigori, none ivyo bigori tubirimye turobitabiza iki mutaduha izo fumbire? Urabona neza niyo fumbire guteza ngere sivyo turayirayikeneye,
turafise ikibazo none kubera iki bazati nimyandikishe angeri hageze kuronka angeri jewe naratanze amahera ku mugani ari nk'abantu batanze amahera mwihanda abantu bantaho nikora bagashobora kugira ati turonke n'amagunira abiri ya angeri mugabo ageze kuza kuyironka angeri twebwe tuyironka bato urabyumva angeri kidukamirako niyo mpamvu nubu nawoza angeri ubu abantu benshi twaracitse umutima kuko twebwe bacavuga ngene mubaze babandi babanditse urabyumva wabundi yanditse angeri ntabo tubona ikiza gutanga abandi twebwe tuba tukironka nico kiri mu kudushikirira imbere mukatuvugira ijambo. Abo banyagihugu basaba ko boronswa ifumbire ikwiye kandi ku giciro kitavuna. Leta tuyisaba ko yoduha ifumbire tukaraba tugakoresha mu ndimo kandi leta twoyisaba nukuri barya abantu barangura mu isoko ntibasubire kubirukanga inyuma kuko baba baranguye urumva turagenda kuyitora aho bayiturangiye ngaho muri iyo minsi n'abayirose bayitwaye ku mitumba kandi barabanditse kandi barisha amahera baragenda kuyikura no mu mazu. Iyo fumbire muyiduhaye twebwe abantu bato murora bifumbire muroduhereza bikwiye n'umuntu amahera ashobora kuronka ntimutubwire ngo mutuvune cyane nk'abajya bakuze murora abantu bato tibajye bakwiye amahera yangana ukunuku. Ivyo biruko mu gihe abarimyi bari imbere amafaranga y'ifumbire. Nakunguko kadasanzwe gushobora guhura n'abakunzi bawe ukabateramisha vyongeye ko ukanabihembegwa. Ivyo ni namwe majambo ashikirizwa n'abaririmbyi bariko barateramisha abakunzi babo mu ntara zitandukanye bakabivugiye mu ntara ya Makamba ni mwihiganwa rya Primusic ihiganwa risanzwe ritegurwa n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Aho mu ntara ya Makamba rero abaririmbyi baganiriye na mugenzi wacu Ange Sherissa Nzeyimana bakaba baramubwiye umunezero bafise eka mbere nico bagiye kuhungukira. Ange Sherissa Nzeyimana. Kuri wa gatatu igenekerezo rya 21 Ruheshi umwaka wa 2023 mu ntara ya Makamba haraye habaye ihiganwa rya Primusic risanzwe ritunganisha hamwe Brarudi biciye mu kinyobwa ca Primus. Abene igihugu muri yo ntara bakaba bararonse akaryo kunezerwa n'abaririmbyi basanzwe bakunda aho abaririmbyi batuyagiye ko ari byinshi bari kubarunguka kubw'ibiteramo bariko barakora. Hariho karusho kanini cyane afite indirimbo bakiriye ndaryoherwa n'izindi bisaba yuko umuntu abumvisha ko hari izindi nyuma y'ibindi bikorwa vyakozwe kurona ni kure cyane hari igezi bashikira bitevye je nashimye vure mukuru batwakiriye naryohewe gose. Je experience mfise nuko peut-être nuko mba narongereje ko playlist y'indirimbo naho narakoze ko tugenda turaraba gusa uko revo igenda iraduga ngena abantu bashigikira umuntu gushika hageze baryohewe. Je narageje kuraba indirimbo zacu zose baraziririmba navyo nije gushima bimeze neza cyane. Experience nini cyane muri rimzi kubera urashobora kuraba aho ibikorwa byawe byageze cyane ukaraba ati abanyagihugu bakunda indirimbo ziri mu bwoko nyabaki ukaraba izashitse mu bantu cyane kubwanje narashoboye kwishima guhura n'abafana banje bo mu mihingo yose abafana bacu n'umuryango wacu kubera ko tutabafise ntidushobora kwibeshaho cyane ngo badutumire mu bintu nk'ibi badutumira mu bintu nk'ibi kubera aba bantu nyine baba badufitiye urukundo. Aba baririmbyi ntibirengagije gushimisha hamwe Brarudi ku yindi ntambwe kirabashikana ko bifatanye n'ubumenyi bari bagezeko. Mu masho maze gukora mbona Brarudi gitwitaho nkuko bikenewe ikikora ibikwiye. Ndakunda iyo tuko turakora canke abantu tuko turakorera ubahiriza izina ryacu bakaduhereza agaciro dukwiriye. Bon jewe ndayishimiye cyane gose bivuye ku mutima n'umunezero mwinshi kuko turakwiriye amashira hamwe nka Brarudi canke Primus batwiyumvira nkuko bakiyumvira kwa ririmbyi. Ndakunda cyane uyu mugambi wa Primusic yuje canke Primustar vyaje kugaba artiste twebye byarankoze ko cyane. Icambere Primusic ikintu yadukoreye yakoze ikintu gikomeye kuba yaduhuje n'abafana kuko biragoye ko duhura nabo. Ni kenshi baturondera tuzokora concert nga mu ntara zitandukanye ariko ntiduhuze ku bintu vy'ibyo dusaba amahera
ariko no munsi Primusic yababazaniye ku buntu nyene baratubona ku buntu Primusic n'abaririmbyi baherekeje Primusic mu ntara zose bararyohewe nizikurikira bategerezwa kuryoherwa niko bitwe turi tayari kubikora ku bwabo. Rino higanwa rya Primusic ikaba rikorera aba mu ntara nyinshi aho abarimvyi baza barateramisha bene igihugu batandukanye kandi uyu mwaka wa 2023 icivugo ca Primusic akaba ari impano yawe niyo mateka yawe. Amakuru yacu kuri BTV tuyarangirize mu makuru avugwa mu nkino twateguriwe na Gilles Boris Ingabire. Burundi bwaritabiriye inkino za Tennis Davis Cup Zone 5 ziko zibera mu gihugu ca Congo mu gisagara ca Kinshasa. Izo nkino zikaba zatanguye kuva kwa 21 ruheshi uno mwaka turi. Ibihugu byashoboye kuba byitabira iryo higanwa akaba ari Madagascar, amazinga ya Maurice, Seychelles, Tanzania, igihugu ca Uganda, Ethiopia, Gabon, Congo Brazzaville, Djibouti, Burundi, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo hamwe n'igihugu ca Lesotho. Abarundi bakaba bitwaye neza haba mu nkino za babiri canke inkino z'umwe. Umugwi w'inserukira igihugu umupira ukinirwa ku mucanga bisoka wakoze imyimenyerezo ku munsi w'ejo mugoroba mu gihugu ca Seychelles basanzwe bari mu kwitegurira urukino rwabo ruza kubahuza n'umugwi wa Seychelles Blues igihe cy'isaha 2 z'ijoro ni mu mahiganwa ya National Day Bisoka Tournament mu mwaka wa 2023. Amakuru yacu tyabandanirize mu yavugwa hanze y'igihugu duhera muri National Basketball Association yari mu gihugu ca Amerika aho umufaransa Victor Wembanyama yaraye atahukanye agashimwe ka NBA draft ari kumwe n'umugwi wa The San Antonio Spurs. Ni uwo mukinyi w'umufaransa yavutse ikwigenekerezo rya kane umwaka wa 2004 yaje kubafata ikibanza ca mbere mu kuronka aho gashimwe ka The Draft. Nayo mu makuru avugwa ku mugabane wa Buraya imigura n'igurishwa aho uwitwa David Geya ngo bayifuza kuva mu mugwi wa Manchester United ni mu gihe amasezerano yiwe n'uwo mugwi w'amashetani atukura mu gihugu cy'Ubwongereza azorangira kwa 30 ruheshi uno mwaka turimo. Nayo muri bakeba babo mu mugwi wa Chelsea the Blues witwa Edouard Mendy ngo bamaze kumvikana n'umugwi wa Al Ahly mu gihugu ca Arabia Saudite kuja kukinira, bikanavugwa yuko Chelsea bimaze kumwemerera kuva muri uyo mugwi. Tukiri muri Chelsea nyene nuko witwa Mason Mount asanzwe akinira mu mugwi wa Chelsea the Blues iyo bamaze kumvikana n'umugwi wa Manchester United kuja kukinira mu mwaka w'inkino uza aguzwe imiliyoni zigera kuri 55 z'amanyaburaya. Nayo witwa Rafael Guerreiro yamuka mu gihugu ca Portugal amaze kubasinya amasezerano gushika mu mwaka wa 2026 avuye mu mugwi wa Borussia Dortmund aje mu mugwi wa Bayern Munchen ni muri Bundesliga mu gihugu c'Ubudagi. Murakoze mwebwe mwese mwafashe akanya gukurikirana ano makuru kuri BTV. Ndabashimire bimwe bivuye ku mutima nongere nshimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya no kuyatosora gushika aho ndabashikiriza. Ntibagiye gushimira Gilles Boris Ingabire mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi n'amasana mubashikiraho mwibereye. Remo Prosper niyo nkuru ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Murakoze.